LF Ministries ibereyeho kuba proclamateur, kwamamaza ubwami bw'Imana bwaje muri Yesu Kristo, guserura ubwiza bw'ubwo bwami Imana yifuza ko tugenderamwo muri kino gihe c'ishengero, gutunga urutoke nk'aberekeza biciye mu bikorwa vyacu umwuzuzo w'ubwiza ubwo bwami uzogaragara Yesu Kristo niyagaruka kwima inganji yiwe mu buryo bwo kumugaragara. Hari ivy'indangagaciro rwose dufise kuri twebwe. L'Evangile ni nka devise yacu, ni nka mot d'ordre yacu. Ubwami bw'Imana buri centrale, buri ni intimatima y'ivyo tuvuga byose n'ivyo dukora. Ubwiza bw'Imana, icubahiro c'Imana n'umunezero w'abantu bayo nivyo bidusunika, kandi ubushobozi bwa Mpwemu Yera nibwo twihekako. Twifuza kubona abera bagendera mu kunengesera kose kw'Imana itanga, ibyo twita la plenitude trinitaire, kubw'impinduka irama, kubw'icubahiro c'Imana arico munezero wacu muri Kristo Yesu. Tuvuze la plenitude trinitaire canke ukunengeserezwa n'Imana mu butatu, tuba tuvuze gushingwa mu ijambo rya Kristo, kwaswa umuriro w'urukundo kubw'Imana Data no kuzuzwa ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Kubwo gutanga kwanyu, kubwo amasengesho yanyu, kubwo umwanya wanyu, kubwo uburyo bwanyu, hari ibyo Imana dushoboje gukora muri mwaka turangije wa 2024. Mwari muzi yuko muri mwaka gusa durangije Imana dushoboje guposta kuri channels zacu zibiri, LF Lilo Flock Burundi hamwe na LF Junior chaîne yacu ku bakiri batonya, amavideo arenga 100. Mwari muzi yuko Imana dushoboje muri uyu mwaka guposta, kwandika amarticle hafi 40 muri uyu mwaka nyene wa 2024. Mwamuzi yuko Imana yadushoboje guherekeza abantu uwundi mwaka w'urugendo gusaba Bibiliya kuva mu gitabo mu byarishuro Yohana, cyari dufasha abasubizano rishasha muri amazaburi bakoresheje application yacu ya grandpastures.bi. Mwamuzi yuko amakorero yacu mu mito mito atandukanye mu gisagara ca Bujumbura yashoboye kugenda buhoro buhoro yitonze umurongo ku wundi, kwiga ivyete bibiri bya Paulo, abitezereke ba mbere n'abitezereke ba kabiri. Mwamuzi yuko muri uyu mwaka nyene Imana yadushoboje ushobora gufasha abakiri batoyi bari munsi y'imyaka 20 kumana nabo iminsi 4 twiga ijambo ry'Imana, dusengana nabo, tubana nabo kugira ngo tubafashe kubahereza iyo ubutumwa bwiza, tubashikiza ubutumwa bwiza, tunabategura bishiye mu bushobozi bwa Mpwemu Yera kuba urunganwe rushasha ruzotwara le flambeau y'ubutumwa bwiza ku myaka iri imbere. Mwamuzi yuko Imana yadushoboje gutanga indirimbo zirenga 10 kw'ishengero ryo mu Burundi biciye mu gikorwa ca Sela Hymnody. Ivyo n'ibindi bitandukanye Imana yadushoboje kubera mwatubaye hafi mu masengesho, mu gutanga uburyo bwanyu no gutanga imyanya yanyu abandi n'ingabire zabo. Muri mwaka wa 2025 tugiye gutangura aho Imana izodushoboza guhimbaza imyaka 10 izo birangiye iri shirahamwe rya LF Ministries rihari. Hari ibikorwa twumva biragira cyane imitima yacu, twifuza gutanga inyuma y'urugendo rurerure rw'imyaka myinshi rwa Green Pastures kuva 2015-2016, inyuma y'imyaka hafi 10 tuzoshobora gutanga le commentaire ya Ancien Testament mu Kirundi twita ubwatsi butotaye bwo mu Isezerano rya Kera. Iyo commentaire izotangwa ku mashengero kubera ku bitandukanye y'abera bashobore kuyigura kandi batahure mu rurimi rw'Ikirundi, batahure ibitabo bitandukanye byo mu Isezerano rya Kera. Imana niyadushoboza tuzoshobora guhoransa ivyigwa twara dukora kera vyitwa abaka experience, bitegurira abantu gukorera Imana biciye mu gitabo tuzoshira ku mugaragaro, gifasha abantu n'abato ariko bariga iryo shure, bishobora kubafasha kwitegurira kugira imbono vy'ukuri ishingiye kuri yifuza ubushobozi bwa Mpwemu Yera kandi ishingiye ku ijambo ry'Imana mu buryo bwa tradition réformée mu bijanye no gukorera Imana. Muri uyu mwaka nyene wa 2025 turifuza cyane ko Imana idushoboza gushikira abatids cyangwa abari munsi y'imyaka 20 barenga 200 mu makambi biblique yacu, no gushiraho blog ibegukiye bo nyene ivuga ivyabo mu mvugo yabo, blog nshasha. Tukivuga ivya blog, turifuza ko mu rugendo kwifuza kubona ishure ritegura abajana butumwa muri ministeri yacu ya Ngwino Mission Agency, tuzohera kuri blog ivuga ivya mission gusa kugira dushobore gufasha abantu kugira une conscience ikangutse ku bijanye n'uruhara rw'ishengero ryo mu Burundi n'ijana butumwa mu mahanga.
uri mwaka nyene wa 2025 turasera kandi twifuza ko Imana dushoboza gutanga indirimbo zirenga 25 kw'ishengero ryo mu Burundi bishimye kuko casira Ibnode kandi tukabandanya dukora twitegura gutanga agatabo k'indirimbo abana bashobora gukoresha muri context ya Sunday School ibyo twita kids twifuzera cyane yuko biciye mu gushigikira kwanyu uko dukora biciye mu ntererano yanyu biciye mu buryo bwanyu tuzoshobora kwagura ivyo twahora dutanga biciye mu article n'amavideo atandukanye aho tuzokwagura ibiganiro kuri chaîne yacu ya Little Flock Burundi eka na chaîne yacu yo mu bakiri batonya.